Boreka subira inyuma ku mateka rero yaranze inkotanyi u Rwanda muri rusange na M23 ko M23 nizo nkotanyi ziduhe kuko hari bashashaye vraiment bataba bazi kahise mu bisanzwe iyo ushaka ingorane na Kagame canke n'inkotanyi sinya amasezerano ca kugenda mu biganiro nabo Havyarimana igihe bamukorora ntiyaravuye mu biganiro nabo ego yaravuye mu biganiro nabo ariko urabona ko baci bamukorora mu bisanzwe Kagame tukamubwira RPF inkotanyi ziprofitira mu biganiro ego rero kubona M23 yavuze yasohoye ryatangaza ivuga nti ntituzorekurana hamwe peut-être ko hari umutego utarafatisha bariko baratega ego umva ko baprofitira mu cyane mu biganiro ihajya ashaka kuvuga ati peut-être ko bariko bapanga ukuntu bohinyanyura nabo Kisekedi u Rwanda ntirushobora kuva muri Kongo nkuko M23 kirabivuga cyangwa ngo ireke hajya yafashe kubera ko u Rwanda rutunzwe n'ibintu biva muri Kongo u Rwanda ntirushobora kureka Kongo kuko u Rwanda abarimu ntibohembwa ego igisirikare nticohembwa hari ubuzima bwinshi umva ubuzima bwozimba ku rugezo go hejuru tutavyibaza burya mu Rwanda hari ikibazo cyane mu Rwanda si abantu be nyene bafise ibibazo bari mu myidagaduro n'ubuzima bwose n'abantu bose n'ibisata byose icambere cyo mu Rwanda ufise izina dufase ufise visibility turabona nk'ubu nkawe ukurikiranwa n'abantu benshi ku rubuga rwa Facebook utegereza gukorana na Kagame uvyanka ubikunda utegereza gukorana na Kagame rero Silvaza Ribo hariho kera mu misi yahera Ribo yaravuze ko hariho abantu b'ivyamamare bafise visibility nininya cyane ariko ijya visibility yabo badashaka kugira nti kuyikoresha mu gufasha u Rwanda ayakoresha ijambo ngo bari enjoyinga umutekano w'igihugu kandi umutekano hariho abawuruhiye abaruhiye ni bande RPF inkotanyi. Hello guys, mwemeze neza so ni Linkarlen Alu comme d'habitude misma fseri gwamenye musume no maso yinyana. So guys, uyu munsi nahise nko kuja behind the camera twasubiriye Liam promoter nkuko bisanzwe reka mbanze nakire umushitsi muri rusangi abanze yidondore kubatamuzi buno munsi canke beje bari bashaje. Hello murameze neza. Nibaza ko abantu bakicumba rino zina nibaza ko bamenye abantu bagiye baradukurikirana kuva ku ntango kugeza naho tugeze. Nibaza ko rino jwi barizi. My name is Liam Promoter behind the camera niko munda kuvuga. Aho turakora subscribe, like, share, comment bandanye bikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Today is another day. Another blessing. Urazi impamvu nkunda kuvuga ati another blessing. Ndavye ibintu Imana idukorera buri munsi. Nibitangaza tu. Mateka Imana idukorera. Ibitangaza. Gutangurira kuri zero. Ukagira kwijana bari ibintu byo gushima. Cyo gituma tuvuga ati another blessing. So je banyita Liam Promoter. Liam Promoter niyo mazina banzi ko ngaha. Abasanzwe ni n'umuhinyanyuzi w'amasanamu. Izina ry'ubuhinyanyuzi ni John Mabu direct twagashirako. So ndabaramukije cyane abantu bose badukurikirana. Abantu batarakora subscribe barabe babikore vraiment. Kugira ngo tubandanye tuja mu bwiza. Ego. Liam Promoter aho hiyo haguma haza bishashi ntibicaye nkuko natwe tuticaye tuguma tuguri ku kivi ariko mu gihe twari twabonye yuko amasezerano ya mbere bari kugiranira Kagame n'aba M23 na Kisekedi yahavuye apfa sivyo kubera ko tuzi neza ibintu byagiye birasohoka Kagame yari yahuye
niko bikunzwe kuvuga muri rusange sivyo ariko uyu munsi naho hakaba hari bishasha biguma bisohoka navyo sibindi M23 ikaba yasohoye itangazo yuko itazogira iki itazorekura aho yafashe mbega nka wewe nk'umusesanguzi Liam Promoter ubivuga ko iki urabona yuko by'ukuri itazohatanga bimeze gute bo mu bisanzwe iki kintu ndakivuge ko kugira ngo abantu badukurikirana batahure tumaze gukora n'abantu benshi kuri urubuga bagiye barasa n'ababisesangura benshi bama bayivuze ko basesangura iby'amasezerano ariko se nuko sora gatoya Kagame igihe atagenda gusinya ry'amasezerano yabereye i Washington hagiye ministre wiwe yajejwe imigenderanire niwe yagiye kuyasinya ari kumwe n'ujya Madame Therese Kayikwamba muri Kongo ico gihe baravuga ko Kagame yari yigwarishije bandi ngo yapfuye urazi ko yavuzwe amajambo menshi ariko reka ngaruke ku masezerano yabereye i Doha muri Qatar masezerano yahuje M23 hamwe n'igihugu ca Kongo M23 yari yaserukiwe na Benjamin nuzenya Kongo nayo iserukirwa Kamani Sati amaze Kasati Mambu amazina y'igikongo manarangura cyane byo bumvikanye ofete ni amasezerano ko mitere kubera ko amasezerano nyezene bazosinya tariki 18 z'ukwezi k'umunani yego aho bo yari nkama yari principe yari ama principe y'amasezerano ibintu ngendegwa ko basi canke ibintu bazogendeka ko gusaza amasezerano ntarasinwa ariko ngaruke ku ico kintu mbajije cha M23 kutazorekura aho yafashe mu bisanzwe reka kino kintu twongere tugigaruke ko tuzazwe M23 no Rwanda irazwe M23 igihugu cy'u Rwanda cinjiye muri Kongo cyahinduye izina cita M23 Mouvement du 23 Mars cyose ngira beshi barabiza ariyo M23 rero M23 ntishobora by'ukuri kuva hariya u Rwanda ntishobora kuva muri Kongo kubera ko u Rwanda imyaka 31 inkotanyi zimaze ku butegetsi yego zabishijeho n'igihugu cya Kongo cyane mabo y'inzahabu gusampara kuyiba kugirane urumva rero biba byumvikana umuntu amaze imyaka 30 n'umwe atungishijwe n'ikindi gihugu yego urumva ico ki imyaka 31 utungishijwe n'ikindi gihugu yego none uraza ko kuva mu ico gihugu biba byoroshe kubera ko urazi ko umuhini mushasha uterama bavu yego boreka subira inyuma ku mateka rero yaranze inkotanyi u Rwanda muri rusange na M23 ko M23 nizo nkotanyi ziduhe kuko hari bashasha vraiment bataba bazi kahise mu bisanzwe iyo ushaka ingorane na Kagame canke n'inkotanyi sinya amasezerano ca kugenda mu biganiro nabo Havyarimana igihe bamukorora ntiyaravuye mu biganiro nabo yego yaravuye mu biganiro nabo ariko urabona ko baci bamukorora mu bisanzwe Kagame tukamvuga RPF inkotanyi ziprofitira mu biganiro yego rero kubona M23 yavuze yasohoye ryatangaza ivuga nti ntituzorekurana hamwe peut-être ko hari umutego utarafatisha bariko baratega yego umva ko baprofitira mu cyane mu biganiro ihajya ashaka kuvuga ati peut-être ko bariko bapanga ukuntu bohinyanyura nabo Kisekedi abyumva bo sube mu Rwanda rero gatonya Havyarimana igihe bamwishe yaravuye mu biganiro nabo yego kandi ivyo biganiro byari by'amahoro biriko biba muri Kongo kandi ivyo biganiro byari uko asangira ubutegetsi n'abariko baramugwanya ari bo ba Kagame ego umva ko umuntu atari umwana mubi cyane Havyarimana ntiyari umwana mubi yarashaka ko u Rwanda goronka amahoro basinye amasezerano bose basangira ubutegetsi ya ariko kubera ko
burya Kagame ntiyashizwe ku butegetsi kubera ko igikundira afise mu banyagihugu canke mu banyarwanda. Ego. Kagame yashizwe ku butegetsi n'abazungu my friend. Eha. Hari igihe umuzungu agushira ku butegetsi akavuga ati bivanye n'inyungu we washaka. Ego. Burya iyi plan yo muri Kongo ni ibintu byatanguye kera. Ni plan y'abazungu kuko Kongo ijyanya ku butunzi ifise. Yotunga Afrika imyaka n'imyaka. Ya. Rero umuzungu abeshejweho na Afrika. Kandi rero umuzungu kugira abeho akoresha abanyafrika. Ya. Rero ivyo Havyarimana iyo basangira ubutegetsi na Kagame. Ego. Ntiyari kuvyemera ko Havyarimana batera baca canke binjira muri Kongo. Ya. Kuko ico gihe muravyibuka kuri Havyarimana hatwara mu butu. Ego. Mu butu yari umugenzi wa Havyarimana. Ni nkukunya Tshisekedi ari umugenzi wa nyene icubahiro. Ego. Umva nyene icubahiro urazi ko atemera ko batera Kongo. Ego. Ico gihe Havyarimana ntiyari kwemera ko batera iki? Batera nde? Uburundi. Oya batera Kongo. Nako Kongo. Ego. Ivyo rero umuzungu ntiyabishaka. Bararaba abazungu bari kumwe na Kagame baravuga ati ujya n'umugabo naho twosangira ubutegetsi. Ego. Objectif zacu ntizizokunda. Baca baprofitira mu biganiro. Eha. Baramwica. Bamaze kumwica ntihajya wacubona. Binjira muri Kongo. Barisha mu president ari mu butu nawe. Baca bashinga leta zabo muri Buka James Kabarebe ko ari we yatwaye igisirikare cyo muri Kongo. Ego. So biragenda uko rero. Nukuvuga iki rero? U Rwanda ntirushobora kuva muri Kongo nkuko M23 kirabivuga cyangwa ngo ireke hajya yafashe kubera ko u Rwanda rutunzwe n'ibintu biva muri Kongo. U Rwanda ntirushobora kureka Kongo kuko u Rwanda abarimu ntibohembwa. Ego. Igisirikare nticohembwa. Hari ubuzima bwinshi umva ubuzima bwozimba ku rugezo go hejuru tutavyibaza. Deja n'ubu byatanguye kuzimba urabona ko ubunya amakori byaraduze byarapararanganye. Ya. Rero ico novuga ahubwo president wa Kongo arabe neza. Abe neza ko atugwa mu gatego k'ibi biganiro. President wa Kongo ashobora kugwa mu mutego gw'ibi biganiro avuga ngo ari karondera amahoro ku mpande zose. Ugasanga bobo objectif abafise ni yindi nyene niyo gushaka kuja Uvira. Urumva? Ya. Ubuce bwose bakeneye ugasanga nivyo. Ego. Rero iri jambo abantu bafate nkuko batori hagaciro. Ijambo bari hagaciro abantu iri ni jambo rikomeye cyane. Ni jambo rikomeye gose mu bisanzwe. Iyo umuntu yaje akagutera akakunya gutwawe hamakaza abashinga naye bakabumvikanisha abashinga naye bagafata icemezo ko wewe uva mu bintu by'uwo muntu. Ariko hogaga umunana hari indi kintu uba uri kurasotera gitandukanye nico wundi muntu wewe abona. Swat ugasanga kubera ko abazungu je burya rimwe na rimwe sindabemera bakoresha ico bita jeu d'intérêt. Inyungu muri rusangi. Ego. Inyungu muri rusangi no kuvuga iki rero barashobora kudiringa aha bariko badiringa kandi n'u Rwanda kugira barabe bapime Ego. Balance babone ikiruta ikindi. Ego. Rero ahandi M23 irashobora kuvayo kubera ko M23 sijyambere ifashe Goma kandi yahora ifata kandi ikavayo ikarekura. Sijyambere rero bibaye nibaza ko na Tshisekedi atari umwana. Azomenya ingene nawe abahinyanyura ibi byose ariko barapanga nibaza ko abibona. Antuka nko ku nshuro M23 bimaze gufata Kongo ikongera ikarekura ubusiho umutima wacu M23 yamye kuva kera. M23 yamye kuva kera ahubwo yahindagura amazina. Yahindagura amazina no kuri Kabila M23 Kabila fisi M23 yari ihari. Urumva M23 yari ihari nubira hari sigura ko M23 ntayizoje ntibikunda kandi umva yoja he kandi u Rwanda rubeshejweho kubera Ego. Ku Rwanda rubeshejweho kubera Kongo. So nibaza ko ariko ko Amerika nayo yavuze ibintu bikomeye cyane. Ku masezerano zosinwa utazoyubahiriza. Ego.
azohura n'akaga gakomeye. Yego. Bose sinibaza ko M23 abantu bayifasha ko yopfa inagwanye n'umunsi n'umwe. Yego. Rero M23 nibaza ko izoharekura ku nguvu nitarekura ku neza izorekura ku nguvu. Je nibaza ko ari ivyo. Okay. Nibaza ko ari ivyo izoharekura tu izoharekura byanka bikunda. So Liam Promoter nkuko warinze ushika ngaha reka vraiment tuguprofite twongere tukubaze. Oya nzoza ndaza. Ego. Ubu nahise abantu baguma bansaba ko kutaboneka. Kuri kutaboneka none ubu asigaye aboneka murabona yuko ari umutipe w'amafreshere menshi sana w'amaso. Dusangire azera basesangurira n'ubugesera bwa doki gatatu bazomborana kabisa. Ya tumaze iminsi tubona canke twumva abantu mu Rwanda byitwa yuko bafise izina abo bita ivyamamare baguma bafungwa biva kuki. Ivyo bintu rero bujye mu Rwanda hari ikibazo cyane. Mu Rwanda si abantu be nyene bafise ibibazo bari mu myidagaduro n'ubuzima bwose n'abantu bose n'ibisata byose. Icambere cyo mu Rwanda ufise izina. Dufase ufise visibility turabona nkawe kukurikiranwa n'abantu benshi ku rubuga rwa Facebook. Utegereza gukorana na Kagame. Uvyanka ubikunda utegereza gukorana na Kagame. Rero Silvaza Libo hariho kera mu misi yahera Libo yaravuze ko hariho abantu b'ivyamamare bafise visibility nininya cyane. Ariko ijya visibility yabo badashaka kugira nti kuyikoresha mu gufasha u Rwanda. Ayakoresheje ijambo ngo bari enjoyinga umutekano w'igihugu. Kandi umutekano hariho abawuruhiye. Abaruhiye ni bande? RPF Inkotanyi. Ya rero no kuvuga iki cyo gihe ndibuka ko n'abamwe mu baririmbyi bo mu Rwanda batari bwagira ico bavuze. Kuko urabona nk'akarorero iyi ntambara igitangura muri Kongo warabona kuri ibinyamakuru bishika kuri tele. Kuri tele bigakamira abantu bariko bararasana. No kuvuga iki u Rwanda ikintu ca mbere rukoresha mu ntambara zabo n'ama media. Bafise propaganda ikomeye y'ama media. Rero baba bashaka ko wewe ukurikiranwa cyane mu Rwanda ubafashe ugakoresha ijya visibility yawe mu gusupportinga kubera ko bino bintu arigeze kubivuga mu misi yahera burya igihugu kugira gikomere gikenera ibintu bitatu. Amafaranga, igisirikare, media. Ibyo nivyo bintu vya mbere ku isi bikora. Ushake uri gihugu cagute ntubone ya Amerika ishira inguvu nininya cyane mu ma media igashira inguvu nyinya mu gisirikare igashira n'inguvu muki mu mafaranga kubera kuri kuragwana barakinira ibifungurwa abasirikare baragirane kuragwana ibyo byose bigona amafaranga barakinira impuzu za gisirikare barakinira amashado komba barakinira ibintu bigwanisha bigezweho. Rero ibyo byose naho wobigira udafise aho vyerekanira canke aho ugaragarize intambara yawe ntigikunda. Ushake wice abantu igihumbi na cyane ujya yishe babiri afise media ikomeye kukurusha. Azavuga ati bana je nabamaze urumva ugati je nabamaze nishe benshi. Uburusiya none sibwo bwatsinze intambara y'isi ya kabiri. None ntiyitiriwe na Amerika kubera iki? Amerika Ubwongereza hariya n'ibyo bihugu byariya bya OTAN bifise media zikomeye kandi bikagira n'amafaranga. Rero nico gituma rero u Rwanda rukoresha amafaranga menshi mu ma media. Rero baba bakeneye niyo visibility. Impamvu rero kurabona barafungwa. Hari abantu usanga bapostinga nk'ibintu bakarabwa n'umuriyoni. Ugasanga ibi bintu kuko hari abantu b'ivyamamare bataba bakeneye kwivangamwe ibi bintu by'ibihugu n'ibihugu. Kuko bavuga ati bientôt nzoba ndi hariya nagiye gukora concert canke iki. Urumva bakanga kuvyitamwe. Rero ribiraba u Rwanda rurababara. U Rwanda rurababara yo utari kora rusupporting. Ubu rero mu iki gihe
urabona ko intambara isa n'iriko irahera haje barafise liste y'abantu babafashije urumva haje barafise liste y'abantu batigeze babafashe kubera ko wibuke ko mu Rwanda nta gateka kazina muntu ntako kabisa mu Rwanda barakumesa nta burofa baragutabasa nta burofa sasa bakwiye kumenya ko igihugu barimwo ibi vyamamare ni igihugu ata demokarasi iriyo ni igihugu udashobora kuvuga ngo widegembye ukora amatsi kubona nk'ibinyamakuru vyo mu Rwanda bivuga kenshi ibintu vyo mu Burundi sinzi ko banze kubibona none baza kari kubera iki wabona ntavyo bafise bovuga babivugire ko bace bakumesa bace bakumesa so rero uku kuntu ariko barafunga harabitwa baburi nguni nyimba bari bande yego urumva ugasho ariho bafata ku mavuta ariho bande arabishwe ba kofi tishwe urafungwa urumva ivyo babirimwo nico rero nukuvuga ko hariya mu Rwanda liberté ya ntayo liberté totale ntayo bafise n'ushatse kwiribera ni direct ntibahuza nuko biri rero ntimuzotangare mubonye bariko barafuna n'abandi baracafungwa n'abandi baracafungwa kubera ko kwa Kagame nta burofa kwa Kagame ni turakurana canke ntidukurana ni ego canke oya bitandukanye nino mu Burundi ushobora kumva umuntu kanaka ariko aragenda kuri za mikro avuguruza leta nuko rero bimeze so je nibaza ko bo kwihanga nibifate vraiment aho baba ko bihangane vraiment tubahepfore bazi niko twobivuga Liam Promoter reka tugushimire cyane urakoze cyane atara kandi twari tugerageje kubabwira kabisa reka rero nagakika pardon gato nakaye kajambo kanyuma wobwira abo bita ivyamamare bo byo mu Rwanda nko kubaremesha niko twobivuga je ikintu ca mbere no vuga hajya umuntu ashaka kugira umuvyeyi mubi kandi kugira umuvyeyi mubi si cyacu nyandura ukoreka kandi si ibintu biba byakuvuyeko nko kwisanga wavukiye ku muruzi none utugira gute bisanze mu Rwanda isanze atashwa bafise je no vuga umuntu adashora kubona yisanzwe yazoze tubaho ubwene gihugu igihugu ni nyabagendwa igihugu kimeze neza igihugu ntari bijyacu twe no mu Burundi uravuga ibyo ushatse nta kibazo na kimwe gihari na cyane muri bo twaba dufite n'abanyarwanda benshi ngaha mu Burundi bama batwandikiye bakavuga ati Barundi ndabakunda cyane burya aru maze kubona cyane yakanumbaye haga yavuze ati burya u Rwanda president wabo n'abariberaho abanyarwanda mu baratunuye benshi abanyarwanda benshi baratuntuye cyari mu Nyarwanda ashobora kugusanga inbox akakwandikira urunganuko rw'amacungu ukuntu ngo mujana na president Soromera ibiraya ngo twebwe ngo ni wacu ntivyabaho ngo nkundu urumva bakavuga ibintu byinshi ukabona ko neza dufite abavyeyi bitahuye dufite abavyeyi bakunda abana babo mu bisanzwe ukabona neza ko ari ikintu nabo nyine bafise ku mutima intuntu urumva rero mu Rwanda gashakaga muzomubonera so nuko rero bihangane bihangane ufise umutwe mutarurinda uruguma nyimba ubona yo afise umutwe muto akurikiza ibyo ariko barabasaba agire gute ubona canka hunge urumva aze maki ari ibyo no batekerera hama ikindi kintu je nkunda kuvuga ndakunda kuvuga ikijambo abarundi turakwiye kumenya iyo twavuye iyo turiko turaje arakantu nyene cubahira akunda kuvuga ntituzere kuri ico twafashe iyi message no kuvuga ikarabundi bari mahama mu Rwanda bahunze igihuha sivyo umuntu umwe ariko arabarasa nta muntu umwe ariko arabirukako ariko bahitamo guhunga ibaze abarundi je cyo nababwira baraze twubakira igihugu yego ntibazorindire ngo je ngo nzota mu Burundi ngo ariko Kagame ngo atembagaje ngo ubutegetsi bwa CDF ntibizokunda
Yeah. urumva Yes. ibintu no mu Burundi ni sawa amahoro nijya nawe iterambere tuririko stade yuzuye bariko baroka amabarabara y'indarayi Yes. nibyo kurya ni turiko turarima ni fresh sana kabisa so hari ibindi rongerako reka tugushimire cyane Liam Promoter, merci beaucoup, ukomeze guhezagirwa kandi nibaze ko twagukenera kuza kudusesangurira atakibazo. Ni muhira nejo ni nuno munsi ngoma n'umunyene ngoma nkubita ikindi kiganiro. Safi sana. Turabakunda cyane gusa nabibutsa ko dukeneye abantu benshi wowe taragira subscribe wanagira subscribe unaduhana uno muri commentaire ubu. Yes. Dutera intege kugira ngo ibintu bigende neza. Turakunda cyane so bye bye. Merci beaucoup Liam Promoter.